rimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mukamweranda. Muri rya minsi Yesu yavuze ati, be bane ubwami bw'Imana busa n'iki, kandi nobugereranya n'iki? Busa n'agatete k'isinapi umuntu yateye mu murima wiwe, kakamera kakaba igiti kinini, mbere n'inyoni zo mu kirere zigahava zikaza kwarika mu mashami yacu. Arongera ati, nogereranya n'iki ubwami bw'Imana? Busa n'umwambiro umugore yakiriye, agasuka mu ngero zitatu z'ifu, gushika vyose bikakame. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere twumvise ingene Pawulo atuzirikanisha kuko ngene ukubabara kwacu tugusangiye mbere n'ibiremwa byose, tugutwara mu kwemera, mu kwizigira, bikadutuma duhoza ko mu gukurikira Yesu Kristo we yababaye ku bwacu akadutsindira byose. Ahakuru yagombye kutwereka ingene abakristo dutwara ukubabara kwacu, kuko na twebwe ukubabara kwacu ari ukubabara mu mubiri kubera imvo z'ibintu byinshi bishobora kutubabaza mu mubiri, ari ukubabara ku mutima ubundi kubera imvo nyinshi zishobora kutubabaza mu by'umutima. Ivyo byose turabisangiye n'ibiremwa byose. Numvise ahantu agira ati ngo na twebwe ngo turizigiye, na twebwe turiganira mu mutima twiteze ukurokoka. Aha hari ijambo rikomeye. Hari igihe urubona abakristo umenga ukwemera kwabo ko bagira nk'aba extraterrestre, nk'aba sinzi mbere babivuga, abantu umenga ntibari muri ubu buzima. Ukabona umenga ukwemera ntushaka yuko hari n'akantu ko gukomakoma ngo babare na gato. Ukabona umenga ibyo kubabara byohererwa abatazi mbere ukabona yuko umenga iyo umuntu ariko arababara agomba kubiha isiguro y'ikibi yagiritse. Niyo tubonye n'umuntu ariko arababara ukamenga bukwi na bukwi n'Imana iri kwiramuhana ariko arishura ibyo yakoze. Nibyo hariho ububabare bushobora kuba ari ingaruka mbi z'ibintu bibi twabayemo, ariko uwemera wese uko biri ari ububabare buvuye kumbure kuko ngero ubuzima busanzwe bumeze bwa hano ku isi, kuko atari ubuzima bwo mu ijuru busanzwe bufise aho bugarukiriza, busanzwe mu kungene bumeze budashobora gushikira umwuzurira bukingaha ku isi, mu kungene bwari bushobora kuva kuri bicanke biriya by'amagorwa utewe n'abandi, kuko burya turakomeretsanya, tukababazanya, tugaterana ingorane. Ari ububabare dushobora kuba natwe twiteye kubera ko twigenjeje nabi canke kuriya bikadukwegera ingaruka zavyo. Ivyo byose hariho ikintu kimwe gikomeye gishobora kubihindura bigacika inzira y'ubukiriro dusabira na Yesu. Yesu yarabitweretse ku musaraba. Yaranse kuba abambwe wenyene nk'intungane y'Imana, yemera kuba abambwe kumwe n'igisuma, mugabo igisuma cigaye. Aratwereka yuko ububabare bwavuye mu kwigenza nabi kwa kirya gisuma,
mugabo kuko cemeye kigahindukira kigahuza amaso na Yesu kikigaya, ububabare bwacu bwarahavuye burahinduka, ntibwari bukibaye ububabare. Nugira nti bw'ivumwe, ariko bwabaye ububabare bucitse, inzira yo gushika mu Yesu. Aho rero hari hakabije, umupagani arababara, urusenga kiranga arababara, uruja ku mupfumu arababara, n'umupfumu arababara agapfa. Bamwe bose hagira agakomye twiruka tugatwara amafaranga yacu ngo baduhe ubuzima, barapfa barababara. Aba bapasitori twirirwa turiruka ko baduhendesha kumererwa neza, koroherwa muri byose, nabo nyene barababara barapfa. Uyu munsi hari abapasitori sigaho umenga bameze nk'abapfumu mu vy'Imana, umenga batanga ansari bafise mu minwe gutya, urukiza umenga ni ikintu bifitiye n'itunga ryabo, atari ukumenya kwakira ubwa mbere ubuzima uko buri kose mu Mana. Ukabona umenga bagomba kugenza ibintu byose n'ibitangaro by'agacapfutsu biberekana ko ari ibitangaza. Muze murabyitondera, mwibuke ivyo Yesu atugabisha, si uko Yesu atokora ibitangaro, mugabo utanguye kubona abantu byose batakimenya kwakira ubuzima dans la simplicité, byose bagomba kumva ibintu by'ibitangaza, haragira igihe bigatera ikibazo. Bishobora gutera ikibazo yuko umenga utaronse igitangaro umenga ntari kumwe n'Imana. Tuvyitondere. Mbere Yesu akagira ati harahirwa umuntu azi kwakira ubuzima bwiwe mu bisanzwe, ntarondere guca ategeka Imana ko yokimwereka bukwi na bukwi, ngo hahiriwe abazokwemera mbere batarize kubona. Na Paulo mbere arabigarutse akagira ati ukwizigira kwacu ni ukwizigira icyo tutarabona, ariko uko tukizigira kikaguma kituvyara n'ingufu zo kugenda tukigana. Niturashikira umwuzurira w'ubuzima budahera, ariko muri twebwe izo nguvu ziva nyene mu buzima budahera zikaguma ziyubura uko bukeye uko bwije, tukumva tubandanya urugendo rwacu muri iyo ntumbero, ntituzimagirike kubera ukubabara ushobora kugira pression ku mubiri wacu, ku mutima wacu, canke n'ibindi byose. Nibutse umuntu yigeze kubabara rwose, kuko yari umwigeme yirukanywe mu babikira, mugabo akaba afise muri we ugushaka gukomeye ko guha ubuzima bwiwe Imana. Arumva yuko aho yarari bafashe ingingo yo kugira bati genda nta kundi tubona umenga inzira yawe ntiri ngaha, mugabo we iyo nzira akayiyumvamo, akivamo, aragorwa amagorwa menshi. Nzi kubona abantu bose bavuye mu buzima binjiye mu bundi, hariho umwanya bababara, bakabo umwanya wo gusubira kwiyentegera gushasha mu buzima bushasha, barababara cyane. Ico gituma uhuye n'umuntu nk'uyo, reka gufata amajambo, reka guca imanza uzimucira cyangwa uzicira umuryango avuyemo. Hari ibintu by'amabanga bidusiga be naho hari ibintu by'amabanga bidusiga, reka gufata amajambo umuca imanza, ahubwo ba hafi y'uwo muntu, kumbura ubona yuko benshi bacabona umenga ni ikintu c'igishweka bataye hanze ataco kikimaze. Mufashe gusubira guhagarara mu buzima bwiwe neza, kwinjira mu buzima bundi bushasha neza, uzugize neza rwose imbere y'Imana. Ariko we abantu bose cyane cyane umukobwa hageze, abagabo bose, abakomesa, abaki bose baza bakamwereka yuko bamwitayeho, bamufitiye keya, mugabo bari hari ibindi bintu bagomba kumusaba, kumbura kuyimuka ibikira yashaka ibi.
avuye mu kibi kiramwika ko yaranyotewe umugabo. Ibyo bintu murabizi biriho naho muda iyo umuntu tutari kuvuga mu cyamugira amasoni mwese mugabo wanze ibintu bigira amasoni. Akabona yuko ari byo bariko bararondera. Kandi burya abagore n'abigeme iyo bashatse barashobora kumva neza ico umusore cyangwa umugabo avuze gishaka gushaka. Witonze uri umwigeme cyangwa umugore urashobora kubyumva, kuko hari ahantu umugore yavuye mu mugabo asangiye rwose ukumvirana n'umugabo. Hanyuma akabibona akumva ati ibi bintu ntaje bizanye nariko aranyitaho ntibigororotse ntibicyoroye, agomba guprofita situation ndimo, akavyanga, aragorwa menshi, aravundagara, amererwa nabi. Ariko ayo magorwa yose arayakira muri Yesu, arihangana. Impera n'imperuka yavuye acika inzira, aratebara. Yesu aratebara amurungikira umusaserdoti yaragiye kumwitaho by'ukuri, aramukura muri ico kinogo, aramuha, aratangura arakora utuntu, aratunganirwa, ubu arareza abandi benshi. Umusanze mu ngoro y'Imana yicara hariya inyuma akengurukira umukama, akaba yifashe uku. Umwe mbona hariya anyakiye birekura yama yifashe uku. Benshi bakibaza bati uyu muntu ajumarariwe, mugabo umutima we hariho kakajagura turirimba muri rwa rurimbo ngo ariko Yesu aratangaje, aba yifashe gutya ariko aratangaje. Benshi bibaza ngo bajumarariwe, n'ubu baracatangara iyo yibutse ahantu Imana yamukuye. Mugabo aratangara, agahimbarwa, kuko ubwo bubabare bwiwe bwabaye uko Pawulo tuvyumvise bivuze, bwabaye nk'ubw'umugore arindiriye kwibaruka ubuzima bushasha. Nta kintu na kimwe twakira mw'izina rya Yesu Kristo kubw'ubwami bw'Imana kigera gitakara ngo gipfuza. Nibitwumvise Yesu avuze ati birashobora kumenga mbere ni nk'agatete gatonya k'igiti, arakantu ugize mu rukundo rw'ubwami bw'Imana, wihanganye mu rukundo rw'ubwami bw'Imana. Karashobora kuba nk'akantu gatonya k'agafu bashize mu mukate, ugahava ugakakama wose, ugacika umukate w'ukuri. Ariko uko kangana kose ntigatakara, kuko katanzwe, kakozwe, kavuzwe, kagizwe mu ntumbero y'ufise ubushobozi bwose. Ni nk'uko umenga cagashaja ubushobozi bwiwe, ubushobozi bw'ubwami bw'Imana. Ico gituma ibintu byose kumwe barabitubwira, n'ubundi akabitugisha akagira ati ngo murabe ivyo muvuga, ivyo mukora, inyifato ugira. Naho wotera igitsure, abambira ngo ndabatera igitsure, karaba ko atari igitsure cy'ubwami bw'Imana kikugorora. Byose ngo mubigire kubwira haswa ry'umukama, ukaraba ko atari ikintu kikugaruye kikagufasha gutobe canke kiriko kiragutumbereza inzira nziza. Ntukigaye uko coba kingana kose, niruja kugana mu ntumbero y'ubwami bw'Imana, kumenya kubikenguruka uko bingana kose. Iyo tuvyakiriye mu ntumbero y'ubwami bw'Imana, mbere n'ivyari bigenewe kuvumwa kubera ibibi birimo, bihinduka inzira y'ubwami bw'Imana, bihinduka inzira y'ikindi kintu gishasha, bivyara ubuzima bushasha. Tube rero abantu nogira nti bevestisa, bashira umutahe wabo muri uwo mutahe ukomeye Yesu yaturonkeye mu kudupfira ku musaraba. Vyose birahinduka, bigatera bigatora inzira y'Imana. Amen.